Frank Espoir Ndizeye nigenda kubagishikiriza kino kiganiro mfatikanije na Lydia Gakunzi mubo tuza kusangira kino kiganiro Dr Alphonse Rugambarara ndabona yamaze kwashika ndabaramukije Alphonse. Mwiriwe neza Frank Espoir, murakoze kuntumira, ndizeye ko tuza kuyaga neza, murakoze. Ego cyane ku bijanye na rapport y'aba expert ba ONU yasohotse mu 1996 mwari muri leta yasabye ko iyo enquête yokogwa. Nizere yuko muza kudushikiriza byinshi ku bijanye n'iyo rapport n'icivuga ku mabi yakozwe mu Burundi mu 1993. Ego murakoze cyane, turaza kuyaga nibaza bikwiye, ndababwira ibyo nzi, hariho n'ibyo ntoba nzi, ariko ibyo nzi ndaza kubishikiriza. Murakoze cyane, reka kumbure turindire nk'iminota ibiri tuanze tumvirize ino ndirimbo ya Kiki Daniel amasezerano, mu kurindira yuko kumbure abandi bashobora kudushikira, abandi batumire. Harasigaye Dr Emmanuel Nkurunziza hamwe na professeur muri anthropologie ariwe Frédéric. Mukanya gatonya reka tumvirize amasezerano ya Kiki Daniel. Inzira y'ubumwe zanka bikunda twemere kuba abarundi, ibere ryarayaze ntibizosubire kuba ukundi, uko bikose dusangiye twese inkomoko. Abangushi bazanye ivyiyumviro vy'ihonyabwoko, babidutemwa babanje kutwoza ubwonko. Iryo shano ryatikije inganda nk'inyonko, abakirifise bateye ubwoba gusumba inkoho, nibo bazotubera intamamye y'amahoro. Ubutebugwe bamamutiza umuhoro, aho kabikabishe tukiyugumure tugacira imoso. Uwakazanye yaguye mu kiyaya ca Rumonge, yapfuye yimanitse hariya hafi yo ku nkombe. Twaraburiye abacu mu binogo rusangi, ukuri nyako ku vyabaye bishigwe mu migambi. Habuzingo bene wacu bave mu makambi, duha agaciro abagwaniye intwaro rusangi. Harageze ko bashira ibigwanisho hasi, abarundi bose vyiza boja mu bigwati. Intambara igezeho n'iyiterambere, Rwagasore twifurije amajambere, kanatsinda yarezwe n'abakurambere. Byose vyoshoboka mu gihe hatagiye imbere, bamwe mu bakoze ivyaha ndengakamere, yamara nibo bande bitanganiza imbere. Ayo masezerano yanka gukumirana, agatekanya ko impunzi zitahukanwa, agatumirira guhagarika intambara. Ikibazo cy'igisoza carakayobera abahinga, guhirika ubutegetsi vyamiriwe kure. Vyinshi vyari gukorwa mu ntwaro mfata kibanza, imbere y'amakungu yasinywe n'imigambwe. Ibiganiro bihoraho vyoduteza intambwe, ntitwayabwiwe neza ariko na yacu bayasinye yarusha, ariko yasinywe n'abacu. Uwayishyura yabonyemwo inyishu zacu ku bibazo vy'Uburundi igihugu cacu. Uyagwanya yo batazi canke se wacu, birashobora ko atazi iyo twavuye iwacu, tugashirwa n'abangushi mu bitari vyacu, dushaka gusubira mu vyacu hamwe n'abacu. Wamugwe mva makungu nuzu dufashe iwacu, hari ivyaha bitabarirwa vyakorewe iwacu mu mihingo yose no mu bice byose vy'iwacu. Kwimena igihute vyatunaniye hamwe n'abi iwacu, kuko abaduhekuye saba handi n'abi iwacu, kuko twabisezeranye n'abi iwacu. Byanditse neza mu gihande ca mbere cayo, masezerano yasinye imbere y'abakunzi bacu. Mu gihande ca mbere ingingo ya 6 agace ka 10 na 11 ku bwacu, ni kuko isenta ritaje ngo itunganiza abacu. Amakungu n'akarere dufashe dutekane iwacu. Usome naho twabibojejwe n'abakuru bakabitunyegeza,
turubahutse gusoma turubahutse gusoma na Dr Emmanuel aje kumbwira ko yaje ku murongo mu kanya gatonya reka nce ndamuha nawe uburenganzira ashobore kuturamutsa kumbure mu kurindira yuko Frederic nawe aza kuza turashobora kuca dutangura ikiganiro mu kanya ndabona ko tumaze kubona abantu benshi bariko baradukurikirana nizere yuko mwiteguye gukurikirana kino kiganiro neza abafise ico baza kubaza inyuma yuko abatumire bahagije kutuganirira ku bijanye na rapport y'aba expert ba ONU hamwe n'ivyabaye mu 1993 muraza kuronka umwanya namwe mugire ico mushikirije ndacarindiriye kandi mugenzi wanje dufashanya kubashikiriza kino kiganiro Lydia Gakunzi mu kanya gato nawe azoba abashikiriye reka ndabashikiriza kandi kadirimbo gatonya mu kanya isase hama tuce dutangura n'ikiganiro mwizina murashobora kwatsa Emmanuel mikro yanyu mu karamutsa bariko baradukurikirana nuko tukaca tugenda mu kiganiro nyizina mu kurindira yuko na kumbure aradusanga mu kiganiro Frederic muraho muranyumva ego turakumva cyane mwiriwe neza na mahoro ego n'amahoro ndabahaye mwiriwe mukana ndiko ndabaramutsa reka naho nosubira mu ntacono nabaramukije mwe ubwanyu Frank Espoir nongera ndamutsa mugenzi wanje tuje gusangira ikiganiro Dr Alphonse Rugambarara hamwe rero n'abandi barundi n'abanyamahanga bariko badukurikira turi kumwe ego murakoze cyane tugiye kuganira ku byabaye muri October 1993 mu Burundi nico rapport ya commission y'aba expert ba ONU rapport basohoye 1996 ikibivuga ko nizere ko mwiteguye kudusangiza byinshi kuri ivyo byabaye muri 1993 ego cyane ico catuzindukanye ego Dr Alphonse Rugambarara ndeka kumbure dutangure ikiganiro ndongeye kandi kubaramutsa tugiye kuganira ku byabaye muri 1993 ariko ahanini bizabifatiye ku moko abiri bama bavuga mu Burundi y'abahutu n'abatutsi mbega ayo moko abiri asigura iki kuki bavugamo kabiri mu Burundi mbega abandi bari hehe kuko ataco bavugwa ko mu bijanye n'amabi aba mu Burundi murakoze cyane kuri icyo kibazo igituma ari iyo migwi ibiri ivugwa ni uko abakoloni baducafye byerekanye yuko bashize imbere icyo bise mu mateori yabo yo kugira division mu banyafrika ya politique ya divide et impera barashize imbere teori yitwa Hamit Bantu isigura yuko igihugu c'u Burundi kigizwe n'abahamite kikagirwa n'ababantu bakerekana ubudasa bwabo n'ibindi byinshi nibyo rero byatumye yuko no muri politike y'abakoloni ibijanye na politike byose aho ubwa mbere yuko baza byari bihagaze ku bwoko nkomoko ari bwo imiryango ibyo biragenda bishira abazungu rero bashiraho iyo teori yabo ya Hamit Bantu mu bijanye na politike mu bijanye n'amashure barashizemo koko inguvu nyinshi
kwerekana ko dutandukanye, kandi barabishyira mu ngiro mu mashure. Baravuga yuko hariho amaporogaramu y'amashure harimo abahutu, harimo amaporogaramu y'amashure harimo abatutsi, hariyo gukura mu butegetsi abo bashize ku makarata ko ari abahutu. Muri administration barabakura bose, bavuga yuko hariho n'abaganwa bakuwe kubera biswe ko ari abahutu. Ivyo rero vyatumye yuko iyo ideologie n'izo identite zinjira cyane mu Barundi, zigacika ikintu ca politike, cyane cyane aho twegereza ukwikukira, kuko kwikukira ababirigi ntibabishaka. Baca rero babona yuko abo bigishije benshi bari abatutsi, aribo bifuza kwikukira, ko rero bakise abansi. Ni Nicolas Mayugi mu gitabo ciwe niwe yabisigura neza cyane, akerekana ama etape atanu yadushikanye kuri ideologie y'ihonyabwoko. Byatanguye rero ngaho uvyubakwa buhoro buhoro, gushika naho muri 58 Jean Paul Harwa yariwe gouverneur du Rwanda Burundi yavuze hajya muri Palais des Nations yuko Uburundi n'u Rwanda bifise ikibazo c'amoko hagati y'abahutu n'abatutsi, ko atakwikukira tuzoronka. Kandi bisa navyo uko iki kibazo cagiye kirakura, byatumye no kwikukira bitugora cyane. N'ubu sinibaza kuvyerekeye ivyiyumviro turikukira koko. Rero naho novuga ko hari ivyatumye iyo migwi ibiri iguma ivugwa, naho hatangura ubwicanyi buhagaze ku bwoko muri 1965, byarekanye yuko byaserutse rero iyo ngwara twarwaye, cyane cyane abagiye muri ajya amashure yigisha ayo macakubiri y'abahamiti n'ababantu babifashe uko. Niyo makosa manini twagize. Rwagasore yaragerageje kubigwanya, aranabitsindira, kuko Abarundi muri 61 baratsinze ababirigi bashaka yuko Uburundi buba nko mu Rwanda byari byabaye muri 59. Abarundi koko barifashe uko bari bafise Kizigenza yabitahuye kandi yabirega abo babirigi yuko aribo babikoze. Rero mu nyuma abasubiriye Rwagasore ntibashoboye kumvikana kuri politike yari kugenga Uburundi bwikukiye. Iyo politike Abarundi bari batoye muri 61 tariki 18 z'ukwicenda. Murabyibuka ko twabiyaze cyane. Aho rero niho habaye koko intambamyi nyamukuru, kuko ingwara baduteye ababirigi bo barigiriye nka kurya umubu ukurya ugaca wigendera, ntuzokwigera umenya ati mbega umubu wandiye n'uwuhe, usigara urwana n'iyo ndwara yaguteye iyo malaria. Nivyo turimo muri iki gihe. Rero nitwaba twatoye imiti itariyo, amakosa manini ari kuri twebwe, uko gutahura koko ibyadushikiye ni vyacu, ni twebwe tutegerezwa kubitahura, tugaheza tukaraba ingene twoshobora kubirwanya. Naho niho nogeza gusigura uko ayo macakubiri yaje mu Burundi hagati y'iyo migwi ibiri. Ni ikintu cubatswe. Niyo rero ikintu cubatswe,
cotegerezwa gusamburwa hakubaka ikindi gishasha rero turabishobora. Murakoze cyane. Ego cyane murakoze cyane kudusigurira uko amacakubiri yaje ikibazo hanini kiri mu Burundi, ariko reka tugaruke kuri sujet y'uno munsi. Muri 1993 mu kwicumi harabaye amabi mu Burundi. Bega ni genocide canke ntabwo ari genocide yakorewe bande? Dr Emmanuel Nkengurutse Nkurunziza, je m'excuse, muvuga kiki ku bintu byabaye muri 1993? Murakoze neza. Ico noshoka ndabivuga ko ndishimikiza ahanini ibitari bike mu byo Dr Alphonse Rugambarara yashikirije, ariko mbanje gutumbereza sinovuga gukosora bimwe bimwe byahatswe kumusoba. Ubwa mbere na mbere nushaka batija kurishihera ku nama mwebwe nyene ubwanyu Frank Espoir ndizeye ndabuyibutse ndazi ko mubizi iyi rapport duhagaze kuno munsi y'abatohoji b'umugwi mpuzamakungu waganywe na Nations Unies. Si rapport d'experts, c'est vrai, on n'a rien contre les experts, mugabo yari rapport commission judiciaire, commission d'enquête. Bashobora ko harimo aba experts ou pas, mais ce qui compte le plus c'est pas l'expertise canke la qualité d'expert, c'est que c'était un rapport d'une commission judiciaire d'enquête. Ico bikaba cyo gutangwa. Bwa kabiri nkuko umushinga ntaye Dr Alphonse Rugambarara yabivuze, ayo turiko turabona no munsi dutwagwa n'abakozeho nyabwoko batararihanirwa, tukinaharira ibidakenewe guharirwa ko ingene twobafata n'ingene twobigenda kugira ngo dusubire ubwo muri ako kaga, birava ahanini ku kugene kaduciyemo canke bamwe bamwe bakabireka nibigira nkana bakita ibintu ko bitari kumvo zitanye. Gatonye ubusa umushinga na Dr Alphonse Rugambarara yahereye ku 65 aho twatanguye kubona ubwicanyi bwa mbere buza buhiga guhornya abatutsi, naho hariho wa murwe heruka kugenwa n'intwari hari irongowe n'abakoze nyabwoko y'abatutsi wa CNDD bagombye kubyita ko bitari nibyo, ariko byo bavyiza na ntaryo. Umuntu agomba kuvuga ubwicanyi bw'ihonyabwoko bwabaye mu Burundi abanje kuraba mu Rwanda rwa 59 mbere ni washaka kaduga hariya na muganga yabivuze ku ntwaro y'abakoroni, na cane cane iriya ngingo y'umwami w'Ububirigi yo kuwa 21 z'ukumunani 25 yakura nako yavuga ko atawosubira kuba mu batware ari umuhutu. Ivyo barayishize mu ngiro. Igitonde igarutse ko uretse ko ari kimwe mu ishingiro nuko mu shinga nta Alphonse Rugambarara kamusovye ndibaza yavuze ko bigeze kuvuga ko hokugwa abaganwa b'abahutu, nta baganwa b'abahutu, abaganwa barabaganwa bari basabye ko bokura abatware b'abahutu. Nkako kugenda ndavuze barashize mu ngiro bami umwami nako abafashe umwami gutwara kuko yari akiri imfyufyu, barabikora bigura intege kubera bo bari bazi ko mu bahutu no mu batutsi ari intungane kandi bazi gutwara, ku buryo mu 1931 ababirigi basubiye kwibutsa bashimitse yuko bonyarutse gushira mu ngiro yangigo yo gukura abatware b'abahutu, ari naho haho abami nako abatware n'abagano bafashe umwami gutwara bahimirije abahutu barabatware cyane cyane mu ntara ya Muramvya hande y'ikirimba c'umwami ko bonyarutsa kwihutura kugira ngo ntibatakaze intara zabo bari barongoye. Nabazi histoire y'u Burundi, histoire contemporaine baramaze kumva abo bita sinovuga ngo pejorative kuko kariho karavuga ngo aba31 bagomba kuvuga abatutsi mu bwoko abatutsi bihutuye. Nshotse mvuga jewe ntaco bintwaye umuntu yihutuye canke yisemo gutora ubwoko bunaka nta kibi, gusa nakaniko nagomba kubibutsa yuko atarabaganwa b'abahutu nako barabatware b'abahutu bakuwe n'iyo leta mbirike. Duce dusimba rero hajye narimvuze ntitwovuga Uburundi 1965 tutavuze tutaravye byabaye mu Rwanda, kuko igihe leta mbirigi administration coloniale ifashije igahimiriza ikafasha na organisation des massacres contre les Tutsis du Rwanda en 1959 ntivyari kugenda bitagize ingaruka mu Burundi. Sindahateba muganga yabivuze, muganga Alphonse Rugambarara mu Burundi twagize imana kwa gasora vyifatamwe neza, ariko iso nta wosimbira ku 59 mu Rwanda atibukije kugira ngo yerekane cane yuko nibi tugeze no munsi twaka kwita ibintu ko bitari bifise umubirigi w'umukoroni baramwe batwara Burundi bitabereye bakozeho nyabwoko kwa bakoroni yenyegeje kandi bifise insiguro. Mu 1953 uwahoze ari
résident du Rwanda Burundi je pense Pierre Rickmans yarasohoye agatabo kirimo poromazike 53 nyene yakise je crois la politique allemande en Afrique de l'Est muri make co yavuga nkumenga ari kupapuro rwa 20 nikera imbere yanje yagomba kuvuga atababiri abantuze urupapuro ntimuhambambire mvuga le contenu qui m'a intéressé qui nous intéresse ici yavuze ati abadagi barakoze ikosa twe tutashobora gukora kuvuga yuko bobo bagumye bihegereza ntuzenye barekeraho inzego zari zihari twebwe ntidushobora gukora iryo kosa dutegerezwa gukora ku buryo ababirigi nako abarundi bagombye kwikukira tudresa duteranya abahutu n'abatutsi kugira ngo nihagera ko basaba intahe yo kwikukira maze duce twereka abahutu yuko babanza kwikura ko abo bakoroni bandi ubundi bwoko b'abatutsi byo murumva ntaho bihari yuko ari byo biriko biradukurikirana no munsi nuko ni bisigaye rero ni bituzi 65 bamerekana Paul bahimirijwe sinovuga ngo barabiye gusa na bene guhorinya abatutsi mu Rwanda 59 n'Imana gakinga baragomba kugerageza la même expérience la même triste expérience hanyuma biranka kubera hari abantu baserutse barakora uko bashoboye nka ba Micombero Michel yari ntuzenye secrétaire de la défense n'abandi bafatanije haravuga amazina ya Paul Rusiga muri make ngomba kuvuga yuko yataba abantu b'intwari nkabo abatutsi no muzi ntibaba bakivugwa mu Burundi iko byahatswe gusubira ko 69 bariya ba Karorero Charles niko yitwa ndibaza hariho Katagaru pardon baza y'ubundi Karorero ya mu kapitene wone ntawenzi ntaco bakasubira kugerageza gushinga leta y'u Burundi yabanje guhorinya abatutsi mugabo bigafatwa bagacika imanza bakanyongwa bamwe na 72 rero ibara ryagwa ubu yarahaswe kuhorinya abatutsi birasubira biraba encore une fois grâce à l'action ya Michel Micombero twari kugisho gihe barahoya baratesha bagira bahorinya abatutsi naho mu nyuma bivugwa yuko hariho abahutu benshi bitiranijwe n'abagomba kumara abatutsi kuri ubu batarimo nibi itugeze kuno munsi nyarukije rero kuri iyi raporo twarindangira ngo muradukundira ko tusubira muri iyo mizi twarinda kuvuga umuzo wayo ijya raporo yasabwe na leta y'u Burundi gouvernement abo ba Alphonse Rugambara nyene barimwo yari do consensus ndayite gutyo kuko yari yashinzwe na president yatowe c'était après le décès par assassinat si vous voulez bien président Melchior Ndadaye ntaryamira nyine aguye mu isanganya barasaba naho bamwe babikora bigura intege yuko kugwa commission d'enquête iraba mugabo ibaye leta yabakurikiye arirongowe na Buyoya ntiyayishuje nka neza mbere yuko dushika kutishujwe nuko irinzi isabwa igasabwa niyo leta yari ihari nuko hari habaye icaha gitegezwa gutohorwa n'amateko mpuzamakungu arico kihonyabwoko mwakoze neza Frank Espoir ndizeye pardon kubaza muganga Alphonse Rugambara ati mbega 93 habaye iki mu Burundi n'umwanya wo gusubira kubivuga kugira ngo abafuvye ukuri bumve yuko turi maso kandi naho tutuba turi maso ukuri guma rukuri naho atanwa ari karakuvuga 93 harabaye ihonyabwoko ry'ugomba guhonya abatutsi riteguwe n'umuganga watwara ico gihe witwa Sahwanya Frodebu iyi raporo rero imbere yuko tuyindira mu idonido yayo nko mwarimu bivuze nagomba nshimikire kuri ukugene yasabwe ko habaye ihonyabwoko isabwa na leta ikoraniyemo abakoze igihonyabwoko nyene hamwe n'abagirizwa ko bari bagandagwe cyo batumye Ugandagura umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye ari naco catumye yuko naho mu nyuma imariye gukorwa gashikizwa Conseil de sécurité des Nations Unies le Conseil de sécurité des Nations Unies itayigiriye suite itayigiriye inkurikizi yateza kuyigira no kuvuga gushinga gisentare mpuzamakungu yoyo ihana ibikorerwa n'abakoze abanyabwoko ibyo bikaba byabujijwe n'iki naho habaye ikete rimwe gusa rya guverinoma ya Buyoya ryo kwishuza yuko iyo sentare yoba byakozwe bigura intege nta cakuriki kubera iki ngira ngo tuja gushika naya makosa tubuza ko dasubira ko ubwa mbere kwitiranya intambara canke kuniganira ibibanza vya politique no gushishitira canke gukingira ikibaba abakoze ihonyabwoko canke ibindi vyaha bitagirirwa ikigongwe canke bibarigwe ngo vyibagirane mu mategeko mpuzamakungu ivyo vyarabaye uhereye muri convention de gouvernement mu gatoga cane yarusha ko niho yubamiye no mu nyuma ubwa kabiri nico twifuze ko kitobandanya abatwara bitoze mugabo hitoza abantu bariko kurongora abandi umuntu afise amaraso ku maboko umuntu yicaye akakora umugambi kawigisha akawurondera n'amahera akawutangira ibigwanisho ko atosubira kuja mu nzego canke mu batorwa ibyo tutabikoze dutyo
no mu mwaka uyu no mu myaka 2020 sico nifuza ko coba malheureusement n'abazodukomoka ko bazaba kiriko baraharira gutya si on ne trace pas le cercle de l'infranchissable no kuvuga yuko on doit distinguer un politicien normal luttant juste pour la gestion de la République et d'autre part un criminel contre l'humanité qui veut diriger le pays pour avoir, ou plutôt après avoir perpétré un génocide, ou bien qui veut diriger le pays pour perpétrer un génocide, ko yavyabonetse kuri za Afrodeo zikomoka kuri ubu. Reka nimwashaka mbe ndatogereje ngaha kuko ariko hariho kamwe nibagiye kiriya cuko kundazi kirinda kuja kugaruka muganga Alphonse Rugamba Tumumva ndabona kumbure yari kayarizimye murashobora kubana nsongore ego cangira ngo naringeze aho mvuga nti kurya Dr Alphonse Rugambara yatwibukije yuko amacakubiri ari yavyayeho nyabwoko twayatewe ni n'umubu w'abakoroni nkuko yakoresheje ico citekererezo cyaco igereranyo ndabimushigikiye ko gusa nagomba ngire nti kubera nzi ko bikunda kugaruka mu mpari mwe nizi imirwi abavyita ubwoko abavyita ethnie canke tribu aho tuzoba dusubiye mu considération purement théorique ico bikoze mu Burundi n'imbere y'ababirigi n'imbere y'abadage hari abantu bitwa abahutu n'abitwa abatutsi bari bafise utuntu dutonya bataniye ko atari ivyo rero murazi ko bavuga ururimi rumwe kandi bagasenga n'Imana imwe bagasenga kumwe n'ibindi turiya tuntu rero bari bataniye ko nibo abo bakoroni n'abahavuye bajana rwo abakoroni barondera neza bashingiye ko ibi ndabigarutse ko kugira ngo ubyo guta umwanya tuvuga ngo imbere yuko ababirigi n'abadagi baza mu Burundi atabutu n'abatutsi bari oya bariho cane gusa abadukoreye nayo n'abavyishimikije kamwe mu turero nkunda gutanga gomba yuko ko dufaje gutahura nababwiye nayo naho mpaririza ko basenga kumwe bagasenga Imana bariko barambaza kiranga kuko niko basenga ico gihe haragera igihe abantu babandi bakavuga bati Mana y'Ubuhutu Mana y'Ubututsi ukangira ibi n'ibi nzoguha ibingana ubwoya bw'inka n'ibiki iki ndakivuze kubera kiri mu migenzo yamyeho kandi nta kuntu bari kugira référence à une entité Ibuhutu Ibututsi batari basanzwe kambe narangirije ngaha andazi ko dusanga ijambo n'abandi tugira amahoro. Murakoze cyane Dr Emmanuel muratubwiye byinshi ibintu bitari bikenya ku byoba byarabaye mu Burundi hagati yabo bita abatutsi hamwe n'abahutu ni ideologie yateye ideologie d'exclusion et du génocide yateye mu Barundi ariko turabye neza muri iyi rapport bavuga ko bivanye n'amapreuve bari bafise barabona yuko ngo hashobora kuba harabaye double génocide ahandi naho bakavuga yuko habaye des actes de génocide contre la minorité tutsi. Docteur, turabyemeranya? Iyo double génocide murakoze neza nagabara turavye kuri ma conclusion ya 11 kuri 486 umurongo wa 486 baravuga ko abasoda hamwe n'abagendarme hamwe na quelques civils bashobora kuba baragize massacre aveugle kuba hommes aba femmes hamwe n'aba enfants tutsi hutu. Rero simbona aho iyo double génocide ivuye kuko no gusoma ibyanditse ntabuza gusoma bitanditse cyangwa kwinterpreta n'ibindi umuntu ashobora kwinterpreta ariko usomye neza rapport muri ayo makonklusion nico twebwe twashaka kandi twari twarabonye muko twarakoranye n'aya masosiyete les associations de la société civile muri kiyagihe cyane les associations communales kugira dushobore kugirisha une pré-enquête mu gihugu twerekana uko byagenze ubwicanyi bwahabaye kandi nivyo vyatumye twishimikiza dusaba yuko hoba
une commission d'enquête iranditswe muri convention de gouvernement. N'ibyo twaharira byose c'était principalement dans ce sens-là. Le rapport rero yarakozwe, les enquêtes zarakozwe, baraje sur terrain, baraheza barasohora ijya raporo twese twabonye. Iyi raporo ndabyibutse neza yasohotse quelques jours avant yuko Président Buyoya agaruka ku butegetsi, 25 juillet 1996. Ndibuka ko mu bo twari twabikoranye yaronse iyo raporo bwa mbere yari Mathias Hitimana, arabitubwira ati bimwe twasaba n'ukuri babyishuye, bahejeje conclusion. Iyo conclusion irerekana yuko habaye des actes de génocide contre la minorité Tutsi le 21 octobre 1993. Nibyo byanditse kuri conclusion ya mbere 483. Rero aha ni ukuvuga ukuri ku byanditswe cyane cyane ku byo twifuza, baraduhaye inyishu ya mbere. Ndabivuge uko byanditse. La commission estime que les éléments de preuve dont elle dispose suffisent à établir que des actes de génocide ont été perpétrés au Burundi contre la minorité Tutsi le 21 octobre 1993 et les jours suivants, à l'instigation et avec la participation de certains militants et responsables Hutus du Frodebu, y compris au niveau des communes. Point ukurikira nayo irafise icyo isigura 484. La commission estime que les éléments de preuve ne lui permettent pas de déterminer si ces actes avaient été planifiés ou ordonnés ou non par des dirigeants au niveau supérieur. Icya gatatu. La commission considère, le point 485, la commission considère que même si elle n'a pas recueilli de preuves, et on ne pouvait pas non plus attendre d'elle qu'elle en recueille, vu les circonstances, de témoignages directs ni de preuves matérielles à l'appui, les éléments de preuve indirects dont elle dispose l'autorisent à conclure que certains membres haut placés du Frodebu avaient planifié à l'avance une riposte face à l'éventualité bien réelle d'un coup d'État de l'armée. Éventualité bien réelle d'un coup d'État de l'armée, que cette riposte consistait notamment à barrer les routes et à armer les Hutus, à prendre en otage des hommes et des jeunes femmes Tutsi et des jeunes hommes Tutsi, et que ce plan avait été connu d'avance de certains membres locaux du Frodebu occupant des postes de responsabilité, y compris au niveau des communes. Point 86 walikuravura. La commission estime qu'il est établi que des éléments de l'armée et de la gendarmerie burundaise et des civils Tutsi ont perpétré un massacre aveugle d'hommes, de femmes et d'enfants Hutus. Si l'on n'a pas rapporté la preuve que la répression avait été planifiée ou ordonnée par les autorités centrales, il est constant que les autorités militaires à tous les échelons de la hiérarchie n'ont fait aucun effort pour prévenir, arrêter, réprimer de tels actes ou ouvrir une enquête sur ce sujet. La commission considère que pour n'avoir pas agi, les autorités militaires en question voient leur responsabilité engagée vis-à-vis de ces actes. Ibi rero ubisoma ku bijyanye n'ibyo wavuze
bya double génocide nta birimo. Les actes de génocide bavuga ni bijanye na les actes de génocide contre la minorité Tutsi le 21 octobre 1993 et le jour suivant. Je pense que kuri ico kibazo nta équivoque n'imwe yohaba. Ku vyerekeye abagize enquête n'ububasha bari bafise, navyo nyene birakwiye yuko umuntu abishimikirako. La commission estime, le point 487, il est important, estime que les éléments de preuve dont elle dispose ne lui permettent pas d'identifier nommément les individus qui doivent répondre des actes visés dans les présentes conclusions devant la justice. Il partit à la conclusion, il a trouvé les cas d'une part, il le constat, des actes de génocide perpétrés contre la minorité Tutsi. Il a trouvé les cas des massacres zabaye contre les Hutus. Il a trouvé les cas où la commission yagize une enquête. Il a un rapport. Bugiyo ikintu kibaye enquêté, hategerezwa kuba une suite kugira ngo ico avuga identifier nommément les individus qui doivent répondre des actes visés dans les présentes conclusions devant la justice, ishoboka. Mais muri intitulé Inuze ya mbere baravuga ko ari des membres du FRODEB. Quels sont ces membres-là? C'est une commission. Cette fois-ci, ifise ububasha bwo kwinterroger abantu kubashira imbere ya sentare kugira ngo bareponde de leurs actes. Niho rero iyi commission d'enquête ishitse muri conseil de sécurité kwa secrétaire général yaranditse ivyo ayivugako kandi yarasabye yuko amarekomandation bagize yokurikizwa, ariko ntivyigeze biba. Ni Burundi, aho navuze yuko Mathias Hitimana ari wa mbere yarafise un ami, le secrétaire général adjoint w'umuguinéen, niwe yamutelefone amubwira yuko byasohotse. Pour nous, on se disait que voilà, ivyo twamye dushaka kwerekana bibonetse, ariko après l'arrivée du président Buyoya, ce dossier a été gelé. Pourquoi? Nta nyishu mfise directement ngaha, je rapporte les faits parce qu'on était là. Hatimana yise donné la peine yo kuyirungika kuri fax de la présidence. Kandi ho bati imbere nuko ishika iva muri Nations Unies ishika muri leta, le fax de la présidence yararonse pratiquement tout le document. Ivyakurikiye turashobora kubivugana mu nyuma, ariko ico nagira mvuge ko cyane, c'est que le constat est là. Ivyakurikiye mu nyuma ntivyakurikiye uko vyategerezwa kuba. Kare Dr Emmanuel yavuze ibijanye la justice qui aurait dû se mettre en branle avant yuko tugenda no mu maélection. Ici, je dirais que même au niveau de l'accord d'Arusha, nivyo twashaka. La commission internationale, cette fois-ci, yategerezwa kugira ububasha bwo gufata abantu, iri mu byo twasabye. Kuko muri ico gihe aho le rapport yashika, normalement le gouvernement yari kubisaba, ntiyabisabye. Et on a insisté durant les négociations d'Arusha yuko ivyo bintu biba, ico ni ca mbere. Icya kabiri nuko iya commission vérité et réconciliation yari gutangura uko ari zibiri, c'était 1 mois et 6 mois
après la signature de l'accord d'Arusha. N'ibyabaye. N'ibyo byose byatumye yuko ibyari kuja imbere ya sentare ibijanye na l'impunité byakomeje kubera abari bafise inguvu kurusha abandi nibo bari ku butegetsi. Hariho no muri iyi raporo un point ibivuga neza cyane. Iyo ndeka ndabarondere le point au niveau des recommandations avuga ati ku bijanye na l'impunité birakomeye rwose ngaho. 490. L'impunité a été sans aucun doute une cause non négligeable du pourrissement de la crise actuelle. Aho turi muri 93, 94, 95. Toutefois, si à l'origine elle était l'une des causes de la situation actuelle, elle en est maintenant devenue un effet. Faire de l'élimination de l'impunité une condition préalable à la solution de la crise, ce serait faire totalement preuve d'irréalisme et ne servirait qu'à fournir les prétextes à ceux qui sont peu disposés à prendre les mesures qui s'imposent. Seule une bonne administration de la justice en toute équité permettrait d'éliminer l'impunité. 491. La Commission ne voit pas comment une telle administration de la justice pourrait être mise en route tant qu'un semblant de vie normale n'aura pas été établi dans le pays. Bifise importance nini kuko barabona neza yuko ari kuvyerekeye génocide, ari kuvyerekeye les autres crimes, naho ni 500. En ce qui concerne l'assassinat du président Dada et la prise d'otages et la répression aveugle sur la personne de civils, tout fait qui relève de la compétence interne du Burundi, la Commission estime qu'il est patent qu'il n'y a aucun espoir de voir la justice burundaise actuelle engager en toute justice une enquête ou des poursuites efficaces en l'espèce, tant que cela même, ceci est important, tant que cela même dont la conduite doit faire l'objet d'une enquête continue du haut de leur poste de responsabilité au sein du gouvernement, de l'armée, de la rébellion armée, d'exercer sans partage un pouvoir de vie et de mort sur les citoyens dans l'ensemble du pays. Une telle enquête devrait être confiée à un organe judiciaire indépendant, crédible, doté de tous les pouvoirs nécessaires et agissant dans des conditions d'ordre public et de sécurité raisonnable. Ibi rero no kuvyumva cyane kuko barerekana neza yuko ikibuza la lutte contre l'impunité, c'est la présence de ceux-là même dont la conduite doit faire l'objet d'une enquête continue du haut de leur poste de responsabilité, d'exercer sans partage un pouvoir de vie et de mort sur les citoyens dans l'ensemble du pays. Nous, turacyari muri iyo situation. Dukwiye kwibaza ati none kiyoherane ryari. Nivyo nashaka gushimikira ko cyane kuri iki kibazo, ariko nagira ngaruke gatoyi ku byo Dr Emmanuel yavuze bija muri l'anthropologie ou l'analyse les identités z'iwacu. Ku bijanye n'ikibazo c'abaganwa mu Burundi aho hambere kera abaganwa bari gutatu. Hariho abaganwa bo mu nda y'ingoma bari kubiri, abaganwa bari bexersa bari abaganwa b'intara exersa, n'abandi bita abatahira, abafasoni bava mu nda y'ingoma ariko batari bagifise
aho batwara swat kubera gutwara byabananiye n'ibindi. Hakaba rero ubundi mugwi warimwo abakomoka mu bahutu mu yindi miryango babita abaganwa b'inkebe. N'abaganwa baronka ubuganwa kandi bagatwara intara, amazina amwe arazwi ushobora kuyavuga ngaha. N'uwo nzi directement ari n'inshuti ni umuganwa Rukere wo mu Kumoso, yari umunyakarama w'umunyagera, n'abandi bari bahari. Iyo niyo distinction yari hari. Hakaba n'abandi bari urashobora kuraba na tableau Gahama yakoze mu ya demonstration nyene yuko abahutu bakumiriwe mu ntwaro, la réforme administrative. Amatablo ashiramo arerekana ati abaganwa, abatare, abezi, hanyuma akavuga ati abahutu, abatutsi n'amashifre yabo n'ingene bagiye barakumira. C'est juste une précision ntibiri muri sujet y'uno munsi, ariko ndashaka ngire cette précision. Merci. Ego cyane urakoze. Uwo dufashanya ikiganiro ndabona nawe nyine yashitse ku murongo. Lydia Gakunzi, urashobora kufungura umurongo hama ukaramutsa abo turi kumwe. Gakunzi Lydia. Ego murakoze. Muranyumva? Ego cyane pore ku buhinga bwa none bwari ubuhinga ntibusezerana, iby'Imana ntibisezerana, ariko karibu kandi mu kiganiro. Murakoze, ndabashimiye kandi mbanje kwiyesquiza kubona natevye. Et puis ndashimiye n'aba turi kumwe hano muri iki kiganiro. Ego murakoze. Ego cyane. Ego nari turabanye tukuva nakurikiye kare, hari ibyo twari mwagiye muvuga ari gato. Ego nta kibazo. Tubandanye n'ikiganiro. Ndamubona Mukasi, ndabaramukije kandi murakoze cyane. Ndabona ko mwagize réaction ngo Buyoya a volontairement neutralisé la mise en application des conclusions du rapport S 1996/682 no mu Burundi byagenze uko abariko bakurikiranwa ko bakoze ihonyabwoko biswe prisonnier politique baca bararekugwa, mugabo abasirikare bagirizwa ihonyabwoko, abatishwe ntibarekuwe. Sinzi ko nawe ashobora kuja ku murongo kumbure mwanya mutunya gafata ijambo akagira ico adushikirije, ariko imbere yuko aza ku murongo, Dr Emmanuel reka tuvuge rapport ivuga ko ari des actes de génocide. Mbega iremeza neza ko yo bari génocide, ariko iravuga kandi ko hari kuba undi mugwi wari gushobora kuzika ukanketa bagakurikiranwa muri justice, ariko iravuga ko amapreuve bari bafise atabemerera neza kushoka bamenya ngo ni tel individu ari responsable ashobora kuja imbere ya justice. Mubona koko byo bikenewe canke ko bavuga yuko kandi kugira iyo enquête yindi ibe nduko mu Burundi habanje kuba situation bibanje kuja mu murongo gushika no munsi ntibirakunda? Mbega twobandanya dusaba justice canke habe kurekuriranirana no guharirana hama dusubire tubane kumbure dutangure ya zero? Ego murakoze neza. Mu nkundire nsubire nifashishe akarorero mugenzanje muganga Alphonse Rugambara yakoresheje bayakoresha example y'umubu urya umuntu hasigaye agasigara arivuza ingwara, na ibyo kugira ngo nabikoreshe tunavyumve yifashishije icazi yigi afite n'ubumenyi uzwi irya nino. Nico ituma nane mu nkundire gatonye ubusa ndabaza tsurire kubijanye n'ingene kubera iki tuvuga ivyo tuvuga tukabivuga uko tuvuga. Ibi ndabivuze kubera mwebwe nyene ubwanyu Frank Espoir Ndizeye n'abandi bavuga gutyo kugira ngo
uno munsi twakoranye kugira ngo tuvuge génocide des Tutsi de 1993 canke ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mugabo kabiri gatatu kaja wumva ngo des actes de génocide canke ngo double génocide canke ngo iki je ne vous condamne pas ndi ngaho kugira ngo ndabafashe n'abandi batwumva bumva igituma comment on se retrouve à dire des inexactitudes ndabivuga nkije hirya kuko ntawe nagiriza au lieu de dire la vérité rien que la vérité neza na neza bati umweru vibukuru ugakwira igihugu cyose iyi jambo rivugwa rigasubirwamo n'umuntu ari en position d'autorité il est normal ni fait connu observé yuko la masse yisubiramo parfois sciemment parfois inconsciemment ni tunagomba kubabwira rero nti mwebwe narijya mwarinze muntu ntese no bagiriza quelques tendances que ce soit vers le négationnisme gusa nagomba n'abatwumva bumva igituma namwebwe mvuga muti mukagomba guhagarara kuco bise abafise igituma kubera byagiriza ko baziryohanya bwoko ngo acte de génocide kiri kabijambo alors iyi base rero maze kwigira mu nkundire mpere kubi byoroshe gushoka bisobanuka ibigifise imizigo ye kurandura canke gufukura ngo tuyerekane ndabije ko mu nyuma muti na Dr Rugambarara Alphonse yakivuze ati je pense qu'il citait l'article le paragraphe 487 là où il est dit qu'il n'est pas possible, bien la commission n'est pas à mesure de citer, de désigner nommément les auteurs de cette incitation au génocide. Nagomba ndamufashe kuko musomye 478, ils ont dit paragraphe 478, 479, 480 na 481 si rapport iratomora neza kimwe yuko byari byarigijwe nta mpari zihari et deux qui sont ceux-là ce sont yabivuze ati les responsables du Frodebu wari umugambwe enregistré office une structure none munsi tuzi ku mutwe à côté du président il y avait un comité directeur hari bureau politique syndical je sais qu'il y avait le président il y a un groupe de 10 il y avait le comité directeur je pense que var 70 ou 80 bref et avec une commission d'enquête désireuse de mener de ces enquêtes là où on va biroroshe si vous décidez de partir d'en haut et vous distinguez les présumé coupable canke abari purement et clairement innocent ariko rero hakwirwa turasubiza mu kabajende umuntu yitwa Sylvestre ntibantunganyije kurongora igihugu n'ahatarabibere ko perezida w'igihugu n'ubwo n'abakozi b'abanyabwoko yaravuze ikiganiro il y a une série de conférences avril 2022 zatiguwe na Retihari na CVR yarivuga nyine ubwiwe ati on me présente, on me considère parfois, on dit que le Frodebu a commis un génocide. Eh bien, si le Frodebu a commis un génocide, c'est moi qui dois être interpellé au premier, parce que j'en ai été l'idéologue, le dirigeant, nibiki. Présomption d'innocence, ndayubaha, ariko barundi bati, umuntu akiri kinyoma abeshewe ntakiri ico yibesheye. Asindi commission d'enquête, nariko ndabaha akarorero yuko atari ugushaka, et très malheureux, ukugomba yuko dusangira ubutegetsi n'abakoziho nyabwoko bisha bacu bahaswe kwica umubyeyi wacu Imana igakinga bakamuca ukuboko Imana igakinga n'ibindi uwo n'umuntu si vous raisonnez en termes de politicien moralement sain ucugira uti ou bien il me dirige je passe dans l'opposition radicale ou bien il doit être écarté. C'est juste un exemple guhakana kwita ikintu ko kiri au nom entre guillemets du réalisme politique. Ico kikaba ica kabiri meno ica gatatu hariho hahatswe kugaruka umenga haswe kugaruka kandi impari canke une suggestion comme quoi la chaîne de commandement canke de diffusion de cette idéologie de génocide et surtout des directives à passer aux actes de génocide bitari clair ngomba mu nkundire na je ndabasomere quelques paragraphes de ce rapport ndahera kuri sindazisoma zose reka mpere kuri 478 Bugitini mu gifaransa une montagne de dépositions et autres éléments de preuve tendent à désigner certains militants et dirigeants autour du Frodebu y compris au niveau des communes comme les instigateurs des massacres de Tutsi partout où la commission a été conduite par son enquête. On peut s'arrêter là pour ce paragraphe-ci. Hanyuma un peu plus loin muri iyo paragraphe nyene baravuga bati
Si d'une part, on peut en conclure que les responsables locaux avaient agi sur des ordres précédemment émis par leurs supérieurs, il n'est pas inconcevable, d'autre part, que les responsables en cause, ayant appris au terme d'une journée de tension indescriptible que le président Dadaye avait été tué et croyant le gouvernement irrémédiablement condamné, aient entrepris de leur propre chef de massacrer des otages Tutsi en différentes parties du pays. Alors, mwumva ko les enquêteurs effectivement bari abantu batari biaisés bagerageza kuvuga dans un sens comme dans un autre beza abanaka n'abariye umugani wawe mu bihara kuvuga. Cependant, qu'est-ce qu'ils disent dans le paragraphe suivant? Je te mets passage 479 bati, on ne peut pas en dire autant des actes de prise d'otages qui, autant que la commission ait pu en juger, constituent un phénomène sans précédent au Burundi, bien sûr c'est moi qui insiste, un phénomène sans précédent au Burundi, voire au Rwanda. Ces actes ont été perpétrés simultanément en différents endroits non reliés par le moindre moyen de communication. Sinkeneye kubandanya, ico conyene wumva kirerekana yuko vous ne pouvez pas vous retrouver tout d'un coup avec une tronçonneuse, avec quelques litres d'essence, utagira n'impene, utagira n'ipikipiki witwara kugira ngo uje guturira abatutsi. Enfin, kuri ico nyene 480 ndayibe épargné. Par contre 481 kugira ngo nzimanganye complètement niho ncangaruka kuri kimwe mwarimu bajije d'une importance capitale ca acte de génocide. Le paragraphe 481 dit ceci. Les Tutsis n'ont pas été massacrés dans un accès de violence, mais systématiquement traqués. Que l'on ait, dans certains cas, laissé la vie sauve à des femmes Tutsis peut s'expliquer par le fait qu'au Burundi, la femme ne perpétue pas l'ethnie, car l'enfant appartient à l'ethnie de son père. Et quand encore une fois, de baliser kugira ntihagire usubira kuvuga ngo ni spontanéité cyangwa qu'il n'y avait aucune intention d'éliminer le Tutsi, parce que ceci c'est dressé par une commission neutre d'enquête nommée par l'ONU si analyse ya Nkurunziza canke ya ase génocide. Par contre mwebwe rero ubwanyu ku kibazo cyanyu muti les actes de génocide, est-ce que mubona ko ari ihonyabwoko canke iki? Nagomba ndabibutse encore une fois, je vais procéder par comparaison. Avant qu'un juge saisi pour viol possible, acte de viol, c'est qu'il doit y avoir eu un acte. Mais non, s'il est établi dans les faits que Hawaï, je ne vais pas décrire dans les moindres détails les étapes qui constituent un viol. Mais non, il ne va pas juger, il ne va pas conclure à un viol sans qu'il ait procédé par l'identification d'actes de viol. Kuva aho bihera kugeza iyo crime ibe consommé, nahereye ku kicaha nagira mvuge ngo coroshe mugabo kitanganya ubukari aho ngeza kubitahura no guhornya ubwoko canke ico c'ababugize. Arico gituma ndabyifashisha nkabigarukana noneho muri droit pénal international et surtout comment cette question d'acte de génocide versus génocide a été traitée dans des cas où justement elle a été établie. Il y a le cas du Rwanda. Mu Rwanda barigeze kuba imbere y'uko Nations Unies yikubita gashi abatutsi bariko barahonywa mu Rwanda, un porte-parole du département d'État états-unien yagerageje kubwira abantu yuko ce qui est en train de se passer sont des actes de génocide et non un génocide. À quoi bamubajije la question bati combien d'actes de génocide faut-il pour parler de génocide? Et la pauvre a pu céder ati sindekuriwe kubikomanta. Utumenga turiko dusubiramwo kabiri gatatu kane ibyo twavuze tumaze gusoma, ariko ni gutyo l'enseignement ça vient à ce prix. Et d'autre part, il y a le fait que le criminel impuné, surtout au pouvoir, lui, il mise sur le silence, sur la fatigue de ces acteurs bagwanya impunité, de ces acteurs badahengeje gutuma urutogi kuri des actes qu'il a posés qui sont déjà enquêtés. Alors, nous nagomba gusaba yuko s'il y a un débat à mener, yoba ahandi et non sur différence et actes de génocide versus génocide proprement dit. Soit ico tukirangije kandi ndetse ko kantu gatonya mugenzi
ni nka kiriya naho mugenzi wanje Dr Alphonse Rugambara yakivuze ngomba subire nifashishe duke mu twonzi. La commission d'enquête elle-même igihe yari kwiragerageza kwerekana la part des militaires et gendarmes bagiye gutabara abatutsi bagira abahonyi kavuga ko en certains endroits ils se seraient livrés à des massacres aveugles. Personne ne vous dira, en commençant par moi-même, que le massacre, soit-il aveugle ou délibéré, est une bonne chose. Mais puisque tout est dans le cas précis de détermination sans équivoque, de se rappeler en fait on a déterminé, il ne nous est pas donné d'interpréter pour conclure à la mise en place d'un tribunal, c'est qu'on doit quand même distinguer ce massacre aveugle. Si vous voulez bien, ça vous aiderait, pour autant qu'on soit neutre, à le distinguer d'un acte délibéré, prémédité, diffusé, enseigné dans tout le pays, du haut du parti au pouvoir jusqu'aux échelons communaux. Niho nagomba kuvuga nti sans vouloir disculper abo gendarmes et militaires bandi bakurikirana, ndiko ndababwira nti qu'on s'en serve au moins pour montrer qu'il n'y a pas d'équivoque quant à ce qu'il y a eu oui ou non génocide contre les Tutsi. Enfin, abatutsi naho mu Burundi atasentare irasiyeja, il a été établi Arusha barerekanye ko habaye idéologie de génocide. Faut-il que je répète ici que na muganga Rugambara yakitwibukije yuko cette idéologie de génocide yazananye mu bakoroni kandi batayigishije abanyarwanda bonyene babanje gutaramura abarundi, ari naco gituma mu ntera hamwe havuyeyo les résidus bakaza na ex-FAR parce que c'était confondu après tout bagasinyiranirana les actuels dirigeants du pays bayo Burundi, figurez-vous yuko babandanye, c'est que eux ils appelaient la libération de la nation Bahutu. Iki rero umunsi twodeha kukivuga ntaco tuzoba turiko turafasha la bonne gouvernance twifuza kubona iri assise mu Burundi. Ica kindi kiri muri ya paragraphe dont je me souviens, j'oublie le numéro muko muganga yavuze yuko ati espérer avoir quelque forme de justice dans le cadre, dans le contexte actuel où ce sont les auteurs, les auteurs présumés de ces massacres bari au pouvoir avec le droit de vie et de mort sur les sujets, et bien relèverait d'une illusion. Nico nico gituma turinda kucibukanya yuko tanke Uburundi canke ikindi gihugu de la région bizogitwarwa n'abakozeho nyabwoko, on ne doit pas espérer l'aboutissement de la justice. Donc duhere ngaho uduheje ndo je veux dire tuclôtura tubariza tugira amahoro reka mbendera mukije abandi baronka ijambo. Iyi muriko murumviriza ni Renesha Magazine. Urakoze cyane Dr Emmanuel Kumbure, uratubwiye bitari bikeya. Charles Mukasi ndabaramukije. Munashobora kuramutsa n'abari ko baradukurikirana kandi hama mwari mugiye kwandika ubutumwa munashobora kudusigurira. Ndabaramukije nanje nshimira abatumire. Niba ijewe mu bisanzwe nasabye ijambo ndarisavye ubu kubera mwari muvuze ngo nogira ico mvuze. Nibaza ko abatumire gushika ubu ibyo bavuze birumvikana cyane, ntaco icyo nashaka hariho agaprecision nari navyanditse nabi navuga ko abasirikare bagirizwa ko mubagirizwa hariho abatavyagirizwa ko bakurikiranwa kwihonya bwoko mu byo kwica Ndadaye, yuko barakurikiranywe, bamwe barahejeje umunyororo, abandi barishwe bababesha babahenze ngo bashaka kubatorokesha n'ibindi bene ivyo, mugabo ntawagiriye ikibongwe turumva, alors que abandi babisaba prisonnier politique bagaca babarekura à la faveur ngo y'ibiganiro etc. Ico cari ca mbere. Ica kabiri ni iki mwariko murabaza acte de génocide, basiguye ko yari commission judiciaire d'enquête, no kuvuga ni commission ifise objectif yo gutegura umuzo gushira mu ngiro. Est-ce que c'est hariho des raisons zo ko haba sentare mpuzamakungu yo guca urubanza rw'ihonya bwoko contre les Batutsi? Bavuze atego docteur ugaba les deux docteurs babibabariye neza nabyo nsubiramo. Donc si ibintu tugifitiye uburenganzira bwo kugaruka ko ngo tubazanye ko habaye ihonya bwoko nuko ritabaye, byarabaye, hasigaye ko hashigwaho sentare. Leta yisaba itayisaba harashobora kuboneka ubundi buryo, nibaza ko ari bwo buriko burigwa, mugabo nibaza ko aho tugeze ubu
ico kibazo cyo gusubira kubaza ko hoba harabayeho nyabwoko canke ritabaye. Faites attention, ni bimwe bita négationniste. Les négationnistes rero n'abagénocidaires mu bandi, kuko la négation ni une phase du génocide, donc c'est un acte de génocide. Iyo bavuze acte de génocide rero ni ukuvuga ko hariho un fait de génocide, un fait yuko hariho nyabwoko recensé, circonstancié dans l'espace et dans le temps. Uravuga uti mu Kirimba umunsi uyu n'uyu n'uyu isaha izi n'izi n'izi habaye ibi n'ibi n'ibi, ça devient un acte précis ujyana imbere ya sentare. Muga ntugenda kuvuga gusa ngo harabaye jenoside, bakubwira ati dukeneye gukurikirana abantu. Abo bantu rero bakurikirana sur des actes qu'ils ont posés et dont ils sont responsables et pénalement responsables. Ni ivyo nashaka kongera ko mugabo nshimira abo batumire, nibaza ko ivyo bari insiguro bariko baratanga jewe gushika ubu ziranshimisha, kandi nibaza ko n'abandi vyategerezwa kubashimira. Ico ikintera agahinda nuko nk'ejo canke ejo sinzi ahantu ariko ndumva